ikigenza uwo mwami w'amahoro dusanzwe tubizi. Igihe umumarayika Gaburiyeli yabwira Mariya ko azobyara umwana w'Imana agahundagara, yaramuhumurije amubwira ati humura Mariya, urashimwe n'Imana, uza gusama inda uzoyibyaremo umuhungu, uzomwita Yesu. Iryo zina Yesu risigura Mana irakiza. Nta kindi cyamuzanye iwacu atari ukudukiza. N'uyu munsi rero Yesu avukiye iwacu ngo adukize umwijima w'icumuro n'urupfu. Yesu niwe yari yaraguwe ko azoseruka yakaka nk'umuco. Icya mbere Imana ije kudukiza ni ukutemera be n'ukwangana akagagazo uwuje kudukiza. Mwabyiyumviye bati ijambo niwe yari umuco w'ukuri uboneshereza zina muntu wese. Yaraje hano ku isi, yari kuri iyi si yagizwe nawe, ariko ntiyamumenya. Yajiwe abiwe ntibamwakira, mugabo abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Biratangaje cyane kubona Imana yivira hasi ikaza kuturondera tuyikeneye, hanyuma natwe tukirabira irya nk'uko twoba ataco dukenye. Erega Imana yoyo iguma itwongorera ngo tuve ikuzimu tujye ibundo, kuko yamira dushinga n'ibyo byose bigomba kutujyana mu gaheza. Abahevye amayira y'Imana nibikebuke bagaruke, nta buhirwe bazoronka ahandi atari ku Mana. Abo bose imitima yakomantariye mu bwicanyi, nk'abahaye umutima n'ubwenge umwuga wo kuroga, abakongatariye mu kinyoma, nibamenye yuko umwami w'amahoro abazaniye inkuru nziza y'amahoro ku Mana no ku bantu. Baheze bave kuzimu bajye ibuntu, bakira ingabirano y'urukiza, basubire kuba abantu b'amahoro mu mitima yabo no mu bikorwa byiza bidinaza umuremyi w'ijuru n'isi. Byongeye turateye akamo urwaruka rwiharaje kunyura